Iki giti citwa umurinzi. Uyu n'umurinzi. Iki murabona yuko kikiri gito ntikirakura. Iki ni igiti c'umurinzi kimaze gukura. Ejo yari yambajije navyibagiye kubabwira ngo mumuzanire harabe, yari yambajije ko ata hantu hari umurinzi. Aho hafi biriyo. Iriana arese kuri kamande umurinzi. Uya ngahe hepfo ngaho bateye. Hama umurinzi naho umurinzi bawukoresha iki? Umurinzi wubaka mu nginzo bashyira mu ndaro kugira ngo ibintu kimwe n'abagiye kurwana bategerezwa kugira bishinge Ni igiti citwa umumanda. ari igiti c'umumanda kitahara n'ivyami baja Ico giti bagishirako umuganda bagishirako inkingi. w'amabati imirizi y'amababi ariko hariho umurinzi ukorwamwo iyo nkinzo inkinzo niyo kwikingira ubwa mbere obstacle nko uteye ibuye uteye umwambi Ico giti naco cari cico. Ico giti c'umumanda. ico giti c'umumanda rero cari agitiwe ku bantu no gukoramwo impuzu z'ibiti kuko ntazi impuzu nk'izi niho rero baca uwo mumanda bawufata nk'igiti c'Imana co kimwe n'uwo murinzi. Rero uwo mumanda ufise role mu vyo kubaza no gukorwa n'impuzu mugabo umurinzi ukaba nyene inkinzo no kuja n'ubwato n'ubwato kuko Nubwo bwato rero isato inyweramwo bwaba bukozwe mu murinzi. Igiti c'umurinzi kimaze gukura.